ndabaramukije nshuti mwese bakunzi bimbonesha kure Dikobo TV ijwi ry'abandi mu mahanga ndabaha ikaze mu kiganiro kituyagira ibijanye n'ingaburo ibereye nivyo koko uno munsi abantu benshi barakunda kwihereza imfungurwa cyangwa ingaburo zitandukanye ariko ni bake usanga bazita mbega ingaburo ibereye ku magara yacu yotuma umuntu yihereje imufasha ndetse ikanamuvura mbega kubera n'umuti yoba iyahe. Uno munsi rero twashimye muri iyo ngaburo ibereye kubabwira ibijanye n'umwungu hamwe n'inzuzi. Umwungu rero benshi barawihereza ariko iyo bawihereje ntibabazi mbega harimo iki byofasha ku magara yacu, ndetse bamwe bereje umwungu usanga iyo bawihereje inzuzi zirimo bakazita kuko batazi akamaro kazo. Rero tugiye kuyagira muri kino kiganiro ibijanye n'umwungu hamwe n'inzuzi. Sangwe kaze muri kino kiganiro rero turafise umutumire wacu ndagoye kaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane kuduha ikaze. Twitondora abariko baratwumviriza. Ego jewe nitwa Niyonkuru Epipode, hanyuma nkabasanzwe nkora igikorwa cyo gufasha abantu kujye n'impanuro zishingiye ku bifungurwa hamwe n'ibimera, nkagira ubushakashatsi muri byo. Ego urakoze mutumire. Mbega uno munsi umwungu abantu barawubona bakawihereza, mbega nk'umwungu icyo mubuzi ko abantu batazi umwungu mbega wobabwira umwungu niki? Urakoze, mwarakoze cyane kwimvira ikiganiro cy'umwungu kubera yuko abantu bose abarundi bene wacu hamwe n'abantu bose ku isi barakeneye cyane kumenya akamaro k'umwungu, kuko umwungu urazwe nk'igifungurwa abantu bakoresha mu bihe bimwe bimwe, mbere henshi usanga batawitaho. Mugabo abantu bamaze kumenya akamaro kawo, ahubwo ubu bariko barawugwiza mu bifungurwa gusumba ibindi bintu bamenyereye, kubera ni igifungurwa ariko kandi kikaba igifungurwa gihambaye mu kubaka umubiri no mu kuwukingira no mu kuwuvura mu bihe bimwe bimwe kandi bihambaye. Rero umwungu ni mu bwoko bw'uruboga, imboga, ariko indani mu mwungu harimo intete zozo ziza kuba mu mugwi w'ibinyantete byo mu byo bita ibinyantete bifise amavuta, imise cyangwa mu gifaransa les noix, hari ibintu by'ibinyantete bifise amavuta. Rero ikintu gihambaye cyane uno munsi nifuza kubwira abantu bariko bakurikirana kino kiganiro ni ku ntete mubinyemereye, kuko nizo zihambaye gusumba na kirya cyamwa, ariko na kirya cyamwa gifise ibindi bintu bitari biki, ariko imbuto ziratunze cyane. Nshatse zivugeho kubera kenshi abantu nizo bata. Uno munsi rero abantu bamenya akamaro kazo bosanga ari ibintu bihambaye. Ego turabona imyungu, abantu benshi iyo ku isoko baravuga ngo imyungu usanga yera indani, hari imyungu usanga itukura. Mbega iyo myungu irafise itandukaniro canke iba ari imwe? Usanga hari amatandukaniro, ni hakujya kubijumbu, hari ibyo bita gutya na gutya, sinzi nyiraza amazina y'ibijumbu bitandukanye. Ugasanga hariho n'ibisa na jaune canke ibidasa na jaune, no ku mateke hari atukura na yera. Ni ukuvuga ibifungurwa byose birafise imigwi bibamwo, mugabo muri rusange usanga icyo bimariye umubiri ari kimwe, naho hobo gusumbasumbane runaka. Ego mu mwungu none ni intungamubiri dushobora kubona mu mwungu, uko ndacihereje none nihereje iki, ibintu biki biri mu mwungu by'intungamubiri? Murakoze. Umwungu uri mu bintu bifise intungamubiri z'agaciro zo mu buryo bubiri. Hanini ibintu byose by'imboga n'ibintu byiherezwa ari bibisi, kuba bizi barazi ko babigwijije ibyunyunyu resere mineho hamwe n'isanganyangaburo amavitamine. Mugabo umwungu wowo usanzwe utunze n'ubundi mugwi bifungurwa w'intungamubiri ziba mu bifungurwa element nutritif, ubwoko bw'ibinure kandi bihambaye, usanga ari byo no kwita les acides gras essentiels, ibintu bidahara ku mubiri wacu. Hanyuma umwungu kandi urafise indemamubiri z'agaciro zikwije ibyubatse indemamubiri, kuko indemamubiri kenshi zubatswe n'ibyo bita les acides amine. Rero umwungu urafise indemamubiri zikwije ibyo bintu bita acides amine, ku buryo indemamubiri zo mu mwungu ari zo ku rwego rwiza, protéines complet cyangwa protéines de valeur biologique. Hanyuma umwungu uratunze n'ibindi bintu by'agaciro nk'icyunyunyu. Navuze ibyunyunyu ngo nshaka kuvuga icyunyunyu by'umwihariko zinc ni nyinshi cyane mu mwungu, kandi zinc nitwabona akamaro kawo gusanga ari icyunyunyu gikomeye abantu benshi bakeneye. Za calcium zigaruka ku bintu byinshi mu mubiri. Hanyuma umwungu kandi urakora no ku bintu by'amaraso, kuko urafise icyunyunyu fer, ukongera ukagira n'amavitamine aherekeza icyo cyunyunyu mu bijyanye n'ikorwa ry'amaraso. Kumbure turaza kubivuga cyangwa tuzabivuga ikindi gihe, ni birebire. Umwungu utunze ibintu byinshi gose, ariko none kuri izo ntungamubiri cyangwa ibyo umwungu utunze kuwihereje nibimufitiye akamaro ku mubiri w'umuntu. Urakoze. Ngiye kuvuga rero akamaro
k'umwungu mu kubaka umubiri no mu kuwusanasana canke mu kuvura ku bintu bimwe bimwe, kuko ni vyinshi twovuga ku mwungu, ariko twovuga bikuru bikuru mpere ku bagabo no ku bashinga ntahe bariko barakura. Abagabo n'abashinga ntahe nico kimwe, nshatse kuvuga abariko barakura bariko bararenga mu myaka 35 kuduga, barafise igihimba bita prostate. Prostate abariko baratumviza bose barayizi b'abagabo. Rero prostate zirasaza vuba, iyo uri kuragera mu myaka y'ubukuru hagenda habaho gusaza kuduhimba nemanyigo twubatse prostate, ukaca usanga ikora ibikorwa vyayo bigoranye no kugwara bikahaba. Batama benshi usanga bafise ibibazo vya prostate zamaze kuvyimba. Ivyo biragwiriye mu bantu b'abatama bafise imyaka 60 50, ntivyaje mu iyo myaka, habayeho gutituka degenerescence kuduhimba twubatse prostate buhoro buhoro. Iyo rero umuntu yagiye arihereza umwungu na cyane cyane imbuto ziratunze bwa bwoko bw'ibinure vyiza hamwe n'indema mubiri zifashijwe n'insanganyangaburo n'ivyunyunyu bibamwo, kubaka prostate ikamera neza ku buryo idasaza vuba. Ico ni ciza gose kuko abagabo benshi usanga prostate bakuze ibahangayikisha. Hanyuma ibinure vyo mu mwungu bisanzwe vyubaka cyane uduhimba two ngaha mu ngingo, articulation. Abantu benshi bakuze bagize sport bakora ibikorwa, iyo bakuze baca bagwara indwara zo kuribwa mu ngingo, arthrose, arthrite, ubwoko bw'amaromatisme. Hamwe usanga mu mavi gukunya amavi ari kibazo, umugongo ngaha n'ahandi mu ngingo, rimwe rimwe ugasanga vyabaye birebire umuntu akivuza ugasanga ari n'abamaze kuja kwivuza no hanze. Iyi ndwara arthrose ibigitera ni vyinshi, ariko hanini hariho gusaza kuduhimba two ngaha mw'iteranizo ry'amagufa bita cartilage, hamwe no kubura kuruziri bita synovi rukora nk'amavuta. Ivyo birabura kenshi ngaha buhoro buhoro. Rero ko bigenda bibura, umubiri ugenda uratituka ngaha, hanyuma ugasanga izo ndwara warazigwaye. Inzuzi zirubaka aha hantu zikagukingira kandi zikagusanasana mu gihe icyo kibazo, mu gushiramo iyo synovi no mu gutuma twaduhimba twinagura cartilage. Urumva navuze ni umwungu muri rusange, mugabo mu mbuto bikaba bigwiriye, ariko hariho nk'ibihambaye ku mwungu gusumba, nivyo ngomba nzeko nko kubijanye n'amaraso. Umwungu uratunze icyunyunyu fere cyane ku buryo umubiri arico ukoresha wifashishije kandi vitamine B9 hamwe na vitamine C n'ibindi mu kubaka amaraso. Amaraso ro akorerwa mu gihimba cy'umubiri bita umusokoro w'amagufa, moelle osseuse. N'utuntu tw'utunure abantu bazi inyama cyangwa igufa murabizi. Tujya tunure rero twubatswe n'ibinure nyene biva mu byo twihereza. Urumva umwungu uri afise ibinure byubaka tujya turemangingo dukora amaraso, hanyuma kandi utwo turemangingo tukaja twongera tugakoresha icyunyunyu fere kivuye muri wa mwungu nyene. Urumva yuko mwijanye n'ikogwa ry'amaraso umwungu uterera ibintu bihambaye. Novuga ibindi kandi kubijanye n'inozwa ry'ibifungurwa mu mubiri. Umwungu urafise ubwoko bw'isukari bita fibre végétale. Iyo fibre végétale ifasha mu amara agakora neza, ntihabeho vya bibazo byo kugira ivyo bita trouble digestif, indwara z'amara zitandukanye. Kubera iyo fibre végétale ni isukari iva mu bimera, alimentation végétale ifasha amara yacu gukora neza muri digestion hamwe n'ivyo bita metabolisme. Metabolisme ni igitigo kirajamwo no gwagasharo rajamwo, ivyo byose uri kurabikingira. Muri make ni ivyo, ariko haro n'ibindi vyinshi. None rero ibijanye n'umwungu abantu none uburyo bawihereza mubona aribwo canke bohereza gute? Uburyo bawiherezamwo kumbure harimwo uburi bwo kumbure n'ubuto baribwo, ariko nibaza ko bwinshi aribwo gusa. Ahubwo ikintu abantu bakeneye banakeneye kumbure kumenya ubundi buryo bawiherezamo, kuko kumbure hari ubuzi kuwuteka gusa mugabo akamenya uko ushobora kuwukora mu ngo nk'akarorero potage canke isupu y'imboga. Umwungu wawutetse wawukoreye isuku neza ukawuteka mu mazi makeya, hanyuma uhiye ushobora kuba wawutekanye n'imboga nka poiro, celery, udukaroti bakataguye. Abantu bateka ivyo baca babibona, hanyuma bihiye ukabisya ikaba isupu y'imboga, soupe de légumes canke bakwita mu buryo potage. Iyo supu urashobora kuyikoza umukate, urashobora kuyinywa yonyene ukayifata nka petit déjeuner, ni ikintu kiyubashe. Ubu n'uburyo gufata umwungu. Hanyuma ikindi umwungu ushobora kuwuteka nk'uko duteka amateke, imyumbati mu biharage canke wonyene n'izindi mboga. Ivyo nibaza ko abantu babigira benshi. Hanyuma ikindi ku mboga, ku mbuto
hoho hacabaho ibindi byo kuba twozikora mu buryo butandukanye. Ego none ubwo buryo bateka umwungu nta buryo ntibashobora guteka umwungu ku buryo nk'intungamubiri zirimwo Ego, usanga ego. zononekaye, uburyo bwiza bwo guteka kugira ngo intungamubiri zirimwo zigumemwo abazikeneye bace bazironka. Urakoze. Uburyo bwose uza kuwuhinguramo ari ukubukora isupu, ari ukuwuteka nk'ibipande, ari ukugira mu bundi buryo bwose ku muriro, mu buryo bwo guteka umwungu hamwe n'izindi mboga zose ubiteka ku muriro ugereranye kandi umwanya muto kugira ntibishaye ngo bibe ibintu byashayiye kumbabura umwanya munini ku muriro, akanya gatoya mutuzi duke kuko nkufashe nk'ubu ibipande by'umwungu ukabiteka mu isafuriya yuzuye amazi hanyuma ubibize urumva aya mazi ushuza kuyata niko benshi usanga bari kwateka nk'ibiraya, irengarenga, imikerera aho uba utaye byinshi mutuzi duke utwo nyene ushaka nko gukora isupu uze gukora n'utwo nyene ushaka kurya ibipande tuba ari utuntu duke apana kudengereza mu mazi hanyuma ucaniriye cyanira n'umuriro muke apana ururiro gurumana urugumana ruci bifungwa vuba. Yego ariko none hari abashobora guteka umwungu bakoteka mu biharage ibyo ni sawa nta ngorane biremewe. Yego mu biharage biremewe nta kibazo no mu bindi bifungwa byose umwungu urabana n'ibindi bifungwa. Yego ariko umwungu none nk'ico gifungurwa kane kuhereza iyo potage hari amasaha bisaba ati ni mu gatondo ni saa sita ku mugoroba umwanya mwiza wo kwihereza iyo potage ikoze mu mwungu. Potage canke guteka kwa kundi kose twavuga wo biteka ni gihe ubishatse urumva no gufungura aho byogira ibihe umuntu yosabwa yuko ahabwa kimpanuro ngo ni mu gitondo canke zisaha ni mu gihe yo bariko ari ivura ikibazo runaka nayo bundi gufungura umungu nk'igifungurwa ivyo ni umwanya wose kugira ushobora gutegura n'ikindi kintu muhira ariko mu bihe byo kuvura nk'ingwara ukoresheje umungu canke imbuto hanini imbuto hoho hari urugero n'ibihe. Ego kubijanye n'umuntu hari urugero rw'abantu runaka batosha kweza umungu canke hari abantu boba bafivuga ati uwo muntu wivaye n'imyaka ariko urugero rw'imyaka yo bariko yihereje umungu byo bamufasha gusumba ubundi rugero ashobora kuba rw'imyaka runaka. Mbo umwungu nk'icamwa kiretse abana bakiri bato abana bakiri bato mbavuze ukivuga gushaka ku mezi 6 ubu ntabaremerwa gufata ibintu byinshi urazi bamuha utuntu tworoshe utwamwa amata arimurutse ariko abandi bose guhera ku mwana afungura kwihereza icamwa nk'umwungu nta ngorane n'imwe ibiza kugira ibyo kwitondera ni bimwe nakubwira byo ku ntete mugabo icamwa nta ngorane urashobora guteka mu gasupu mu mboga z'abana umwungu cyangwa n'abakuze bose bakawufungura urashobora kugira bimwe by'isupu nababwira by'imboga ibyo byose birashoboka abantu bose bashobora kubyihereza ku bagwayi wanashaka mbere ni mwiza ku bantu bagwaye kubera nk'abantu bagwaye igitigu kiremerewe n'ibinure byinshi abantu bakunda gufungura bakaca buzura inda abantu bakunda kugira isukari ikunda gutura utonde abo kwihereza umwungu mu muryango baba ariko barifasha abataragwara nabo ivyo baba ariko barikingira kandi urumva rero no ku bana barabikeneye ibyunyunyu bitandukanye byubaka amagufa umwungu nababwiye ko birimo ibyunyunyu bifasha mu itembera ry'amaraso ibyo byose birimo urumva n'abana barabikeneye n'abakuze n'abashaje n'abagwayi n'abakomeye niyo muri yo ntumbera icyamwa ni bose kiretse wa mwana mutoya gusa